urunani rw'amaradiyo mvugabutumwa Transworld Radio, Heritage TV, Radio Ibyizigiro hamwe na Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Urwo runani rwabatunganirije ikiganiro kidasanzwe c'abakunzi b'amahoro kuwa kabiri igenekerezo rya 30 ruheshi uyu mwaka kuva isaha 3 zo mu gatondo gushika isaha 4. Muzogikurikirana kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha ikibiriraho ku mirongo ya FM 94 n'ibice bitatu n'ijana n'indwi n'ibice 8 no kuri Radio Ibyizigiro ku mirongo ya FM 90 n'ibice 9 ijana na kane n'ibice 8 hamwe na 91 n'ibice bitatu. Bakunze b'ikiganiro c'abakunzi b'amahoro, mushobora guterera ibyumviro byanyu haba mu kwakura ubutumwa bugufi no kuri WhatsApp ku nimero zikurikira 62 22 55 96 canke 69 49 96 19. Mushinga intahe kuca bafashije mu kiganiro abakunzi b'amahoro n'impinduka yabaye mu buzima bwanyu inyuma yo kugikurikirana. Iki kiganiro kizoca kibiraho mu masanamu ku mapaje Facebook Radio Ibyizigiro, Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha no kuri Transworld Radio aho mwandika Burundi, hamwe no kuri Heritage TV aho mwandika Heritage TV Burundi. Kizoca kandi no kuri application ya Radio Garden. Ikiganiro ni cawe, ni canje, ni catwese. Iwe mwami w'amahoro.